Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose, icubahiro kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Imana ituzigama, Imana itugirira neza uko bukeye uko bwije. Aho uri hose wumve woshimira Imana, Imana igenda ikuzigama, Imana igenda ikwitaho. Hari amajambo y'Imana numva twosangira muri kano kanya, amajambo yo kurondera ati nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha areke inzira yiwe mbi, ugabitanya areke ivyiyumviro vyiwe bibi, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, kandi agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Nano majambo y'Imana tubona muri Yesaya igice ca 55 guhera ku murongo wa 6 haravuga hati ijambo ry'Imana umurongo wa 6, nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha nareke inzira yiwe, ugabitanya areke ivyiyumviro vyiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. N'aya majambo numva twosangira muri kano kanya gatoya, wumva ati ubu ukwiye kurondera, umenye ukwiye kurondera ko ari uhoraho. Ati nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha areke ivyiyumviro vyiwe bibi n'ibikorwa vyiwe bibi, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, kandi agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Ni Imana itwitayeho, ni Imana itugirira neza uko bukeye uko bwije, ni Imana igenda ituzigama, ni Imana igenda itugwanirira. Aho uri hose rero wumve uwo worondera ari uhoraho, uwo worondera ari Imana yawe, kuko niyo ikuzi kandi niyo yakuremye, kandi yakuremye mu ishusho yayo. Ano majambo y'Imana tubona muri Yesaya igice ca 55 guhera ku murongo wa 6 n'uw'indwi avuga hati nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha nareke inzira yiwe, ugabitanya areke ivyiyumviro vyiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Ico Imana ikunda ni uguharira. Uyicumuyeko iraguharira uyisavye imbabazi. Ati nta wundi dukwiye kurondera atari uhoraho. Uhoraho Imana yakuremye, uhoraho Imana yandemye, niwe akwiye kuronderwa. Ati nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Ivyo wakora byose bitayinezera ubihebe, ugaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Ugaruke ku Mana yacu nayo irakugirira ikigongwe. Nta handi na hamwe twiteze gutabarwa atari ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nta handi na hamwe witeze kugirirwa neza atari ku Mana yakuremye. Imana mbere mu kukurema yakwishushanijeko, erega waremye mu ishusho yayo. Rero rondera uhoraho bigishoboka kwabonwa. Hari igihe cyo kumurondera kitazoba kikiriho. Hariho igihe n'iyi video utazokiyumva umaze kurengana inosi biba birangiye. Rero nimba ugihema impwemu z'abazima, niba ino sana kano kanya ucumva wo kumviriza iyi video, fata ingingo, aba ari wenyine wifatira ingingo, utabaze Imana nayo irakugirira neza, ngo ni Imana ikunda guharira. Nta kintu na kimwe wakoze itoshobora kuguharira. Aho buri hose umenya ati Imana yacu niyo ngoma nsaba imbabazi n'ikigongwe kugira ngo ibone kumparira ibi byose nakoze. Imana ikugirire neza aho uri, wumva ata wundi worondera, urondere uhoraho, niwe ashoboye byose. Ni Imana igenda twitwarika uko bukeye uko bwije. Irivuge ino jambo ry'Imana yatubwiye ati nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, kuko hariho igihe ubu birakunda ko ushobora kumurondera, kandi birakunda ko ushobora gufata ingingo kuko uracyariho. Hariho ikindi gihe naho bitazoba bigikunda. Ino sana kano kanya rero ukibona bikunda, rondera uhoraho. Ino sana kano kanya ubona bigikunda, rondera uhoraho. Uwo mwanya n'ino saha
niwo mwanya bishoboka ushobora kurondera uhoraho. Ati nimurondere uhoraho bigishoboka kwabona, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha areke inzira ziwe mbi ugabitanye, areke n'ivyiyumviro vyiwe agaruke kuhoraho, nawe aramugirira ikigongwe, kandi agaruke ku Mana yacu, kuko ikigize ikunda guharira. Ni Imana ikunda kugira imbabazi, uyituye iraguharira, uyituye irakugirira ikigongwe, uyihamagare nayo irakwitaba. Ni Imana itakwirengagiza, oya, ni Imana uyihamagaye ikikwitaba. Imana ikugiriye neza, Imana ikwiteho, nawe wumve wofata ingingo yo kuyihamagara kandi yo kuyisaba imbabazi, nayo ikugirire ikigongwe. Aho uri hose rero ndaguhamagarira kubanza kwisuzuma, ukimenya, ukitahura, hama ugaheza ugasaba imbabazi Imana, nayo ikakugirira ikigongwe. Imana ikugiriye neza, Imana ikwiteho, Imana irushirize kugwanirira ibitandukanye. Icyubahiro cyose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Mwari kumwe na Gedeon Niyorugira, abakunda cyane kandi abubaha. Hama mukeneye kugira icyo mutubwira, ntitwinyegeza. Inimero zacu 69 20 28 28 69 20 28 28. Izindi nazo 68 30 65 33 68 30 65 33. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, Imana irushirize kugwanirira, Imana irushirize kugutsindanishiriza. Icyubahiro cyose kirushirize guhabwa Imana, igihe tuzigama uko bukeye uko bwije. Ni Imana ituvyura mu itiro tugasubira guhema impwemu z'abazima. Icyubahiro cyose gihabwe Imana ubugira kandi. Aho uri hose wumve woyishima, ukayikengurukira, ukavuga ati Imana, kubona ndiho ino sana kano kanya ni kubwawe Data, kubona ndiko ndagendagenda hano kino si y'abari ni kubwawe Mana. Aho uri hose wumve woyihesha icyubahiro, nayo ikwiye amashimwe yawe, kuko niyo yakuremye kugira ngo ubone kuzura yiha amashimwe. N'inyoni zo mu kirere zirabikora, nteswe wewe Imana yahaye ubwenge bwose bwo kuganza ibiriho byose. Icyubahiro cyose rero gihabwe Imana ubugira kandi. Aho uri hose wumve woyidugiriza amashimwe, wumve woyiha amashimwe, wumve woyiha amashimwe ubugira kandi, wumve woyitazira ku byo yagukoreye. Ntiwibagire icyo yakoze ku buzima bwawe. Aho uri hose rero wumve woyiha amashimwe, woyidugiriza impundu, kuko irabikwiye. Aho muri mugire ibihe byiza, Imana ishirize kubagwanirira, Imana ishirize kubatsindanishiriza. Abari mu mburana, Imana ishirize kubatsindanishiriza. Imana ibarabe byiza, Imana yo mu ijuru ibagiriye neza, mugire ibihe byiza, mwarahezagiwe.